Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru agezweko, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nunyemerere nkuhe mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho umwe umwe wese adukurikira aherereye. Ico utegerezwa nta kindi ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'ubutungane, igisata c'ubutunzi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'agateka ka zina muntu kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Mu ntara ya Rumonge hari imisore itatu yo muri karitiye Kanyenko mu gisagara ca Rumonge iri mu minwe y'igipolisi kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Bagirizwa gufata ku nguvu umwigeme w'imyaka 18 bafata n'amasanamu nk'uko mu gipolisi mu Rumonge babivuga. Amakuru ava muri iyo karitiye akaba amenyesha ko umwe muri iyo misore yari afitaniye imigenderanire n'uwo mwigeme, aho yamutumye ko aho aba yibangikanije n'abandi babiri. Amasanamu bafashe ngo niyo bakoresheje mu kumutera ubwoba, bamubwira ko ahirahiriye akavuga ivyamushikiye cange ntasubire kubitaba bamuhamagaye bazoca bayakwiragiza ku mbuga ngurukanabumenyi. Ayo makuru avaho ivyo vyabereye yemeza kandi ko uwo mwigeme yaciye ataka baca barafatwa hamwe n'iyo telefone nawe nyene hajanwa kwa muganga. Mu gipolisi bakaba bamenyesha ko bariko barakorwako amatohoza kugira bashengezwe mu butungane. Mu runani FENADEB rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abana mu Rumonge basaba ko amategeko yokora. Iyo nkuru ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Nayo mu ntara ya Rumonge hari umugabo umwe muri bane bafatiwe ku mutumba Buringa muri komine Muhuta bagirizwa uburozi yapfuye kuri uyu wa gatatu. Ni nyuma y'isaha hashikanywe ku ivuriro ryo mu Gitaza. Mu gipolisi bashikiriza ko bashitse aho bafatiwe basanga bakubiswe cane. Bamenyesha ko bashikanywe mu Gitaza umwe muri bo yari yaremvye cane aca anyarukanwa kwa muganga. Uwo nawe ngo yaciye acikanira kw'ivuriro. Amakuru ava kuri uwo mutumba hakaba avuga ko mw'ijoro ryo kuri uwa 21 Munyonyo umukenyezi w'umwe muri abo bagabo yatabarizwa ko yajanwa kwa muganga kubera aremvye. Ababanyi n'abana b'uwo yari arwaye ngo bararahiye ko ajanwa kwa muganga. Bagiriza uwo mugabo wiwe ko ari we yamuroze. Uwo nawe yemeza ko yamurogesheje ariko ko yabihawe n'uwundi mugabo wo kuri uwo mutumba. Yongeye ko bakorana ari abantu 9. Muri abo ngo hafashwe 4, 5 baratoroka muri iryo joro. Mu ntwaro muri komine Muhuta bavuga ko bababajwe n'urwo rupfu, aho musitanteri w'iyo komine hasigura ko bibaye inyuma y'amahimiriza menshi abuza abo arongoye kwihanira bagirizanya uburozi. Mu gipolisi mu Rumonge bakaba bamenyesha ko abakekwa ko ari bo ntandaro y'urwo rupfu babwirizwa kuronderwa kugira babibazwe. Nayo mu yandi kandi ndibugushikirize iyi nkuru ivuga ko mu ntara ya Bururi hari umuyobozi w'ishure shingiro rya Kijima muri komine Rutovu hapfungiwe mu gasho k'igipolisi muri iyo komine kuva kuri uyu wa mbere. Inkuru ziva mu gipolisi zikaba zivuga ko mu vyo hariko arabazwa harimwo imifuko 10 y'isima leta yari yahaye iryo shure mu mwaka w'ibihumbi 2020 yanyurujwe. Amakuru ava mu Kijima akaba amenyesha ko agifatwa yagirizwa ko yatutse musitanteri wa komine Rutovu. Mu gipolisi bashikiriza ko hiyongera ko dosiye y'iyo y'isima. Bamwe mu mvukira bariko baraterera kugira iryo shure ryubakwe bemeza ko bagumye babaza aho iyo sima yakamanganiye. Uwo muyobozi ngo yagumye yishura ko yari yatanze n'amafaranga yo kuyunguruza ariko ngo hashitse amabati yonyine. Uwugendesha imodokari yunguruje ayo mabati akaba avuga ko musitanteri atigeze amuha umufuko w'isima n'umwe.
izo mvukira zikaba zibona ko uwo muyobozi yoba hapfungiwe ubusa zigasaba ko yorekurwa ariko n'iyo sima iboneke. Isanganiro dukesha iyi nkuru yarondeye musitanteri wa komine Rutovu ngo agire ico abivuzeko ariko ntiyamuronse. Hagati aho uwurongoye inama ya komine yemeza ko iyo dosiye ayizi. Jerome Bikorimana akaba avuga ko icaza ari uko yabonye aho uwo muyobozi yasinyiye komine ko yakiriye iyo sima. N'uwo muyobozi aravyemera ariko agashikiriza ko iyo mifuko itigeze isohoka ububiko bwa komine. Uwarongoye inama ya komine agasaba rero kurindira ibizova mu matohoza. Nayo mu yandi makuru kandi nuko bamwe mu banyeshuri ba kaminuza y'u Burundi biga baba mu buraro bavuga ko ubuzima babayemwo butoroshe. Basigura ko agafashanyo ngurane bita preburse k'ibihumbi 60 bahabwa ku kwezi kadashobora kubabeshaho. Bashikiriza ko bakatwa ibihumbi 7 vy'uburaro. Ku bwabo ayasigara ntabamaza ukwezi kuko ibiciro by'ibintu vyaduze ku masoko. Bongera koko ako gafashanyo bishika bakamara amezi 2 batakaronka. Basaba ko boza barakaronka ku gihe ndetse kakanongerezwa. Ibiruko no kubaba hanze y'ibigo vya kaminuza. Ibiruko no kubaba hanze y'ibigo vya kaminuza. Abapanze inzu ahitwa mu Kanyari baremeza ko ako gafashanyo ngurane katabashoboza kuronka ivyankenerwa vya minsi yose. Bamwe mu baheruka kurangiza ivyigwa muri iyo kaminuza babona ko iyo ngurane yokongerezwa kugira abanyeshuri babeho neza. Mu runani bafashe bige rukurikiranira hafi indero mu mashure baremeza ko ako gafashanyo kadahuye n'ubuzima bwa none. Jean Samandari arurongoye atanga akarorero ko nk'uwuja kwiga afata imodoka zo kwiyunguruza buri munsi ayo mahera aba make. Abona ko ubushikiranganji bw'indero bwokwicarana n'abo vyega bakiga ico kibazo. Nayo mu gusozera ano makuru womenya ko mu ntara ya Kirundo hari abantu 4 bari mu minwe y'ubutungane kuva kuri uyu wa kabiri. Bakekwa ko bafise uruhara mu bwicanyi bw'umugabo w'imyaka 56 wo ku mutumba Mutarishwa muri komine Bwambarangwe yatowe ikiziga uwo munsi nyene. Amakuru atangwa n'abanyagihugu hakemezwa na musitanteri w'iyo komine akaba avuga ko yoba yishwe atemagujwe imipanga yagirizwa ubusuma. Bernice Mukakabanda akaba ahamagarira abarongoye kwirinda kwihanira ahubwo bitura inzego zibijejwe. Nayo mu gusozera ano makuru nuko mu gisagara ca Nairobi hari umwana w'umuhungu ava mu Burundi w'imyaka 14 yahagaritswe igenekerezo rya 21 z'ukwicumi na rimwe 2023 ariko atembereza ivyema mu bibanza bitemewe n'amategeko acagwana aja kubisesa avuga ko avunitse agakonjo. Kumbe rwari uruyeri. Ivyo biri mu itangazo ryashizwe ahabona n'umukuru w'ico gisagara. Muri iryo tangazo ryasohowe Sakaja Johnson amenyesha ko ku muhingamo w'uyu wa 22 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023 yabonanye n'uwo mwana yitwa Ndangire Renova. Ni mu gihe hari haheze igihe gito muri kuno kwezi nyene umukuru w'ico gisagara atunganije inama ari kumwe n'abaserukira abacuruza ibidandazwa urw'ingenda, abadandaza n'abakozi bajejwe gushira mu ngiro itegeko. Ikibazo cahabaye Bugingo Ndangire yahagaritswe n'uwujejwe umutekano ngo yarafashwe ivyo yariko aracuruza nyabuna agwana aja kubika indobo ngo yarafashwe ivyo yariko aracuruza nyabuna agwana aja kubika indobo y'ivyo yariko acuruza hatabaza avuga ngo igikonjo kiravunitse. Ivyo uwo mwana ngo ikibazo cahabaye Bugingo Ndangire yahagarikwa n'uwujejwe umutekano ngo yarafashwe ivyo yariko aracuruza nyabuna agwana aja kubika indobo y'ivyo yariko acuruza hatabaza avuga ngo igikonjo kiravunitse. Ivyo uwo mwana ngo ashobora kuba yaramaze no kubikora afatiwe mu kindi gisagara c'Iyafya hamwe no hanze y'isoko iri muri ico gisagara. Ati urwo rwenge rwoba rumaze gukoreshwa n'abadandaza ingenda benshi
Ati urwo rwenge rwoba rumaze gukoreshwa n'abadandaza ingenda benshi kugira ngo abantu bace bashwabaduka babumvire akagongwe n'uwabafashe abarekure ndetse ntabe agisubira kubashirako intoke. Aho nyene muri Kenya hakaba haraciye hatunganywa inama yahuje umukuru w'ico gisagara n'izindi ndongozi za Nairobi na Emerance Ntahonkuriye aserukira Uburundi muri ico gihugu kugira ngo vyemezwe ko uwo mwana agiye gushigikirwa asubire ku ntebe y'ishure hakurikirane kazoza kiwe. Mwomenya ko uburongozi bw'ico gisagara bwaciye bufata ingingo ko bugiye gukorana n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'ibindi bihugu kugira ikibazo c'uruja n'uruza kugira ikibazo c'uruja n'uruza rw'abana buzuye umurwa mukuru wa Nairobi baturuka mu bihugu bibanyi baja kwiyungunganya mu kudandaza ingenda ruhagarare. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwifurije kugira umunsi mwiza no kubandanya uraruranirwa. Ugire ibihe vyiza.